kiriko kiraba mu gihugu je ndazi ko hari habo duhanganye je murambaza cyane kwa fonctionnaire mbega ku mpanda mwaramaze gutegura imva ikwiye muzohamba mu Burundi ko muri ko mujana ku mumva. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye wemeje ko hari abashaka kumutembagaza ku butegetsi ndetse akaba yemeje ko Uburundi bwamaze kuba bubi cyane, aho avuga ko abategetsi bariho uyu munsi bakwiye gutegura aho guhamba Uburundi kuko biboneka neza ko Uburundi bwamaze kugwa mu isanganya. Iyi ni imvugo ikunze gukoreshwa n'abarundi batari bakeya, yaba abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru, abanyepolitike batandukanye, aho berekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahambye igihugu ariko byari bitarigera bivugwa n'umuntu uri muri CNDD-FDD. None icyatangaje abarundi batari bakeya no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yubahutse akavuga ko Uburundi bwamaze kugwa mu isanganya, ndetse akavuga ko bakwiye gutegura aho kubuhamba, aho yavuze ko ibiriko biraba uyu munsi biteye ubwoba ndetse ari ibintu byerekana ko Uburundi bwamaze kugwa mu isanganya. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, aho tugiye kubereka ingene CNDD-FDD yishe igihugu kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yivugira ko hari abashaka kumutembagaza ku butegetsi, ndetse akavuga ko igihugu cyamaze gusambuka, ahubwo abarundi bari bakwiye gutegura irimbi ku mpanda bazashinguramo Uburundi kuko biboneka neza ko bwaguye mu isanganya. Benshi mu barundi bakaba bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikore ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko ntaco buriko burafasha abene gihugu. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kugaruka ku mfu zibabaje z'abakenyezi, aho benshi mu barundi bemeza ko izi mbonerakure zidahagaritswe bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane, aho zica abanyagihugu nta camira. Benshi bakavuga ko aho ibintu bigeze ari habi cyane. Abarundi b'umutima bakunda igihugu, yaba abari hanze, yaba abari mu gihugu, yaba abari muri CNDD-FDD ndetse n'abatayirimo, bari bakwiye gufatana mu nda bakikura ko aka karwi k'ubutegetsi kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Tubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Saya gusa twabateguriye hanandi makuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu usaba nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akariko ryo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye yaramenye kwifatira abarundi mu kinyoma. Kubera iki tutagira igitoro n'amafaranga y'agaciro mu Burundi? Ngo ni bamwe bakora kudeta muri 2015 babituma. Ibi nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje. Benshi bamubona ko afata abarundi nk'ibijuju, nk'abantu batagira ubwenge. Asigura ko aribo bakura amafaranga muri BRB bakayajana kuri Marishe Ntwari, igitorongo bakikura muri Sopebu bakakijana kuri Marishe Ntwari. Ariko ibi byose ababikurikirana neza
bemeza ko bikorwa n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. Nimba uku ari ukuri, abakoze kudeta muri 2015 bazoba aribo batwara Uburundi uno munsi. Ni bande bakura amahera muri BRB? Uwa mbere avugwa cyane ni Angeline Ndayishimiye na societe Prestige yiwe. Babikora bashigikiwe n'uwo utwara iperereza General Major Ildefonsi Habarurema. Boba aribo bakoze kudeta muri 2015. Iki ni ikibazo abarundi batari bakeya bariko baribaza nyuma yuko Ndayishimiye asohoye ibinyoma nk'uko asanzwe abikora, akavuga ko abashatse gukuraho ubutegetsi muri 2015 ari uyu munsi batuma ibintu byose byarayangaye. Ni bande banyageza ibitoro? Kugeza ubu hama havugwa abategetsi, none nibo nyine bakoze kudeta muri 2015. Muri myandagaro 2022 Ndayishimiye yari yagirije General Arengiyome Bunyoni ko ari we utuma ibintu nka byose bitaboneka mu gihugu. Igihe akura General Bunyoni mu nyuma akanamupfunga, Perezida Ndayishimiye yavuga ko Bunyoni n'akarwi kiwe aribo bari bishe igihugu, batuma ibintu byose bikena kugira batembagaze Ndayishimiye. Niho Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bifatira igitoro mu minwe. Amamiliyaridi arasohoka BRB, igitoro ntawuzi iyo canyegeye. Niho yakwemerera ifumbire, isukari, ibinyobwa bya Bralirwa byose byateye bibura, ahubwo benshi uyu busi mu Barundi bari kwifuza ko General Arengiyome Bunyoni ari we wagaruka agatabara igihugu, kuko biboneka neza ko cyamaze kwinjira mu isanganya. Niho yahindura amafaranga ibipapuro icyo gihe kugira yo kwa Bunyoni yagire ubusa. Icyo gihe avuga ngo amafaranga anyegejwe mu mazu. Yarabikoze asanga arunyuye ikibazo. Ubu abantu baraja muri banke bakababwira ko ata amafaranga ariho. Urarondera imiliyoni 20 zawe bakakuzembagiza mu ma agency yose ariko ukayabura. Nimba ibi bintu bikorwa n'uwakoze kudeta muri 2015, baraca baraba ko atari Ndayishimiye yayikoze, ni gute uwo muntu atavugwa, ni gute adafatwa? Bisigura ko iyo kudeta yakozwe na Ndayishimiye ubwiwe, kuko niwe uzingamitse igihugu ndetse niwe utumye abarundi b'amagorwa atagira izina nk'uko benshi bamaze iminsi babibona. Perezida, igitoro twakwemereye iyo myaka yose kiri hehe? Mbega abarundi bafise igitoro gikwiye? Wokenera kukinyegeza no kukijana kuri marishe ntwari? BRB ko itwarwa muri presidence, ninde asohora aya mahera ajanwa kuri marishe ntwari? Yoba yarahanywe ko igihugu kirafise amafaranga mvamakungu akwiye? Hagarika ubujanja n'ubuswahili. Perezida Evariste Ndayishimiye nukuri arateye isoni kandi arababaje kubera ibintu amaze iminsi atangaza, byerekana ko nawe azi neza ko igihugu yagitaye mu isanganya, ariko akabandanya guhuma amaso abarundi abafata nk'ibijuju, nk'abantu batagira ubwenge, batazi icyo gukora ndetse n'icyo gutekereza. Tubandanirize ku nkuru y'umubabaro iteye agahinda yerekana ko Uburundi bwamaze kugwa mu isanganya, ahubwo ko abarundi b'umutima bari bakwiye gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu, kuko biboneka neza ko igihugu cyamaze guhura n'akaga gakomeye cyane kubera iyi ntwaro mbi ya CNDD-FDD imaze imyaka myinshi iboheye amaboko imugongo abarundi. Urupfu rubabaje ndetse ruteye agahinda. Abakenyezi babiri baragandaguwe inyuma yo gushurashuzwa ku ngufu. Imbonerakure z'abagandaguye zace zihungishwa. Ninde azotabara Uburundi? Abanyagihugu barasaba ubutungane. Ibiziga by'abo bakenyezi babiri byatowe ejo hahise ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 7 2025 mu ishamba ryo ku mutumba wa Nyamugari muri zone Gitara, komine Nyanza, intara ya Burunga. Abo bakenyezi bishwe urw'agashinyaguro ni Goreti Nishimwe na Janine Nyabenda, bose baba kuri uwo mutumba. None byagenze gute kugira ngo abo bakenyezi bicwe? Hirya y'ejo ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya 28
kwezi kwa 7/2025 abakenyezi 4 bari bagiye gusenya udukwi two guteka udufungurwa mu ishamba cimeza ryo kuri uwo mutumba. Iryo shamba risanzwe ricungerwa n'imbonerakure. Abo bakenyezi ntiborohewe kuko bace babona za mbonerakure zibirukako, nabo baca batangura kwiruka. Abo bakenyezi barirutse uko bashoboye, babiri muri bo barashoboye gusiga za mbonerakure, ariko bagenzi babo twavuze hejuru ariwe Goreti na Janine ntibagize amahirwe gusiga izo mbonerakure kuko zaruhiye kubafata. Izo mbonerakure zariko zibirukako ni zitatu: Lucky Ndikumana, Eric Ndayikeza na Jean Claude Hashirizimana. Urupfu rubabaje kuri abo bakenyezi babiri. Izo mbonerakure zimaze gufata Goreti na Janine zaciye zibarengerako zirabashurashuza, zica zigirwa ko zibaniga, zica zifata ibiziga byabo zibita mu kimanga kirekire kiri aho nyine. None ibyo biziga byatowe gute? Abakenyezi babiri bamwe bashobora gusiga imbonerakure bashitse bigana ibyabashikiye, baravuga ko batazi yuko bagenzi babo baba bashoboye gusiga izo mbonerakure. Bararindiriye ko bataha barabura. Niho ejo hahise abanyagihugu baca bagenda kurondera muri iryo shamba, bararondera umwanya utari muto barabura. Niho baca basanga ibyo buziga aho biryametse. None ninde yahungishije izi mbonerakure zikora iri bara? Inyuma yo gutora ibyo biziga, umukuru w'imbonerakure wo mu Kigabwe yitwa Hasha yaciye ahabwa itegeko kugira aze gufata za mbonerakure, ariko amakuru dufise yemeza ko yafashe izo mbonerakure zica zimuha igiturire, aca arazirekura zirahunga. Gushika ubu ntawe uzi iyo banyegeye. Ni urupfu rubabaje cane. Abanyagihugu aho i Nyanza basaba ko ubutungane bwofasha kugira izo mbonerakure zironderwe byihuse, canke naho hafatwe uwo mukuru wazo yazitorokesheje. Ibi byose ni ibibazo bikomeye cane. Abarundi bararushe kandi barababaye. Abarundi bakeneye umutabazi vuba na bwangu. Abarundi bakeneye kuva muri no ntwaro y'akagagazo ya CNDD-FDD. Abarundi bari mu kaga gakomeye cane batebwa n'ubu butegetsi bubi. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu Barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda Abarundi, intwaro idakorera abenegihugu, ahubwo intwaro ikorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda Abarundi. Bamwe n'abandi bakurikira ibibera mu gihugu bagize ico batangaza. Umwe yagize ati: mbega igihugu c'inyamaswa, mana tabara igihugu cacu. None ibi bibi byose bikorwa abategetsi barorera. Ubuhoho turagowe. Narirya ubutegetsi bwose bwizihiwe n'inkona nirirya tuzi ko inkona itubaka ahubwo isambura. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Undi nawe yagize ati: mbega yemwe ibipfu nk'ibyo bizova mu iki gihugu ryari? Nukuri ubu butegetsi burakwiye kujya buhana kuko buriko burashira Abarundi mu ngorane ziteye ubwoba. Undi nawe yagize ati: akari inyuma karahinda, biragoye kurushinge ruca mu zuru ry'ingamiya. Inkoko iraye mu ishamba numva ngo buca yabaye inkware. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Undi nawe yagize ati: wicishije inkota nawe n'inkota. Abo bagabo nabo nimba bibaza ko ari bo biremwa Imana, igihe yavovuye ku ntebe y'imbabazi bazobona ibara. Nukuri birateye isoni kandi birababaje. Undi nawe yagize ati: ikintu ca mbere sinshaka kumva imbonerakure none zifasha iki? Kandi imbonerakure za ruguru zirabakarira basumba n'igipolisi. Imbonerakure naco zimaze ngaha atari kwiba gusa no kwica. Undi nawe yagize ati: umugizi wa nabi ntagira izana kandi ntagira umugambwe. Nukuri uyu mugambwe turawugaya udahana izo nkozi z'ikibi. Undi nawe yagize ati: ninde yavuze ko bahunze? Imbonerakure ntitinya urukambye, bagiye gukorera ahandi muri CNDD-FDD birapanze, nitwe dutwara. Ibi nibyo uyu avuga, biboneka neza ko ari ubwicanyi babwateguwe neza. Undi nawe yagize ati:
akanakamizwe n'ingoma, ariko imbonerakure Imana irakwiye kuzidukiza. Vrema ni ukuri turababaye, gusa ntawakomorwa n'inzoka ngo yitware ku isato ibyo muzoba mumbwira. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Undi nawe yagize ati abantu mubona ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi, mubona ibintu bitarayangaye. Ni ukuri abarundi b'umutima bari bakwiye kujya hamwe bagatabara iki gihugu, kuko cyamaze kugwa mu maboko ya Sekibi, mu maboko y'abagizi ba nabi. Ni ukuri CNDD-FDD nta kindi yifuriza abarundi uretse kugumya kubicira ubusa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birakorwa ndetse n'iminyanyuro Perezida Ndayishimiye ari gukora, aho amakuru adushikira ari uko Ndayishimiye gushiraho leta nshasha byamaze kumuta ku w'amazi, kuko ariko arisanga ibihangange bikimukikuje. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.